Sangwa amahoro nshuti mukunzi wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure gushikiriza amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose bibandanya gushikirizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ntunyemerere mwe mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri no mboneshakure. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mboneshakure umwanya n'umwanya kandi ku gihe. Tubibagezako biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi vyinshi biba biriko biravurwa hirya n'ino ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kome Niyonsaba yahoze ari umwubatsi w'amazu ya Alain Guillaume Bunyoni, yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe na Colonel Desire Uwamahoro bakuwe mw'ihorero rikuru rya Gitega hamwe n'ibintu vyabo vyose kuri uwu wa kane. Amwe mu makuru dukurayo akaba avuga ko boba barengutse imbere y'umucamanza, ariko aho bajanywe ntiharamenyekana. Nayo kandi mu ntara ya Rumonge hari umutegetsi ahejeje kubogozwa ahagaritswe vyihuta mu mabanga yiwe. Narakugeza ko izo nkuru zibiri ku buryo buramvuruye, ariko nunyemerere nkugezeko n'iyi nkuru ivuga ko zimwe mu mpapuro za leta kuva ubu zigiye kuzogurwa incuro 150 kurusha igiciro cahahora. Mw'itegeko ryateweko igikumu n'abashikiranganji babiri aribo uw'ubutunzi n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu, leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kuduza ibiciro vy'impapuro zitangwa n'igipolisi c'Inyamiramabi. Urwo rwandiko rwateweko umukono ku wa 12 Mukakaro 2023 mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ku bw'iryo tegeko, igiciro c'urupapuro rwerekana ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane rwavuye ku mafaranga 1000 ruja ku mafaranga 3000 mu marundi. Ibipimo vy'amakanda y'intoke vyakorwa ku buntu ku butaka mu gihugu bikarihishwa ku baturuka mu bihugu vya Afurika n'ibitari vya Afurika, ubu bizotozwa 30 vy'amarundi ku ba mbere hamwe n'ibihumbi 40 ku ba kabiri, ndetse ku bandi ni 50. Muri urwo rwandiko nyene, itohoza rijanye n'ubutungane ryahora rikorwa kuri gusa, ubu rizokorwa ku bihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi. Iryo tegeko ntiryasize amamodokari, amatukutuku n'amapikipiki. Impapuro zahora zitangwa ku mafaranga 1500 zigiye kuzohora zitangwa ku mafaranga hari hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 500 bivanye n'uburemere bw'ivyo vyuma. Ayo mafaranga azokwegeranywa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango zano makuru, nuko mu ntara ya Rumonge hari umukuru w'umutumba yahagaritswe. Pascal Hakizimana harongoye umutumba wa Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, yarakuwe na musitanteri mu mabanga yiwe. Abanyagihugu bakaba bavuga ko yahaye amazu inshuti ziwe aho guha abahuye n'ivyago. Iyo ngingo yashitse ku wa gatatu w'uwa gatanu Mukakaro 2023 guheze. Yafashwe na musitanteri Auguste Minani harongoye komine ya Rumonge nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Pascal Hakizimana yagirizwa ko yanyuruje amazu yaragenewe abakozweko n'imyuzure yatwawe n'amazi ya Tanganyika. Yahaye amazu abo mu muryango wiwe. Buramatari yarishikiyeyo aca arasohora 4 bari bazironse mu manyanga mu kigwati ca Mutambara. Ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu b'Imutambara. Ayo makuru nyene akaba avuga ko uwo yahoze arongoye umutumba wa Kizuka aguma atera ubwoba bamudomyeko urutoke bakabishikiriza Buramatari. Uwurongoye Kizuka habaye umutware wa gatanu akuwe inyuma y'uwa Minago, Mutambara, Muhanda ndetse na Nyakuguma. Bimwe mu vyo bagirizwa hakaba harimwo kunyuruza ibigenewe abamerewe nabi canke kugira abahabara.
Nayo mu bindi kandi mw'ibarabara rya Bujumbura Bugarama imiduga mito mito irahita amakamyo niyo atarengana. Hari inkuru iriko irazunguruka ahatandukanye ku mbuga hwaniro ivuga ko ibarabara rya Bugarama ridahita kuva mu gatondo kubera imodoka yo mu bwoko bwa kamyo yatembagariye muri iryo barabara. Umwe mu bahaciye igihe c'isaha 4 zo mu gatondo yaganiriye na Yaga yamenyesheje ko baciye inzira ntoya imiduga mito mito irarengana kiretse amakamyo. Uwo yayaze na Yaga yatubwiye kandi ko yahashitse isaha 4 ahava isaha 6:15 habaye umurongo muremure w'imodoka yasize bikimeze gutyo. Nayo mu bindi kandi hari urwaruka rwubatse utuzu twa sugumwe ku birabo kugira rugwize ifumbire rurimisha. Muri komine Butezi umutumba wa Senga mu ntara ya Ruyigi hari ishirahamwe ry'urwaruka rwagiye hamwe kugira rugwize ifumbire rugwanye inzara be n'indwara zifata abana zifatiye ku gufungura nabi. Emmanuel Nshimirimana arongoye iryo shirahamwe arabitwiganira. Kenshi ifumbire ry'ikizungu rirakunze kubura nico gituma abarimyi batari bake baca bashira ibiterwa vyabo mw'ivu risa gutyo ntihaboneke umwimbu ukwiye bigatera inzara. Tumaze gukurikirana inyigisho z'uko twokwiteza imbere twarabonye ko nk'urwaruka dushobora gutorera umuti ikibazo gihanze mu kibano. Niho twaciye twiyumvira guhingura umwavu dukoresheje utuzu twa sugumwe. Twashimye kudushira mu birabo kugira dushobore guhingura umwavu mwinshi na cane cane ko hakunze guhurira abantu benshi. Arasigura kandi uko uhingurwa. Turimba ibinogo bito bito hama tugafuka hejuru tukubakira akazu ka sugumwe. Uko umwanda ugwira niko tuza turawuturirirayo ibihundahunda kugira wume. Umwavu rero iyo tuwuronse turaheza tukawukoresha mu kurima imboga n'ibindi bifungurwa kandi urimbuka cane gose. Muri ivyo bimbura nk'uko Emmanuel Nshimirimana yabitubwiye ngo harimwo ibifasha kugaburira abana barwaye indwara zo gufungura nabi bari mu kigo ngarukirabuzima. Ndetse kandi izo nyigisho iyo miyabaga yaronse nizo ishirahamwe UNICEF Burundi ryatanze ibicishije mw'ishirahamwe Munyinya. Muri izo nyigisho barabigisha kandi kuziganya no kuguranana n'ukungene bokwiteza imbere. Nayo mu yandi makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Nyarugusu mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania hari ikiziga c'umukenyezi catowe hagati mw'ikambi. Ni ikiziga c'umukenyezi ataramenyekana yatowe ku rugabano rw'igice c'u Burundi n'igice ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Amatohoza ariko araba kugira ngo amenyekane. Ico kiziga ni ic'umukenyezi akiri muto afise imyaka iri hagati ya 25 na 30 kubw'ababibonye. Icatowe n'abahita mu gitondo c'uwu wa gatatu. Ikiziga cari gitanguye kubora kandi cari gifise akamoto kabi ari naco catumye abahita bahindukira. Baciye bahamagara igipolisi gica kiranyaruka gutora ico kiziga. Igipolisi cemeye gukora amatohoza kugira ngo kimenye uwo muntu yishwe kuko akaba ariko bivugwa n'impunzi. Ico kiziga caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro muri zone ya gatatu mu gice kirimwo impunzi z'abanyekongo mu kurindira ikiringo c'iminsi 3 imbere yo kugihamba mu mpera z'indwi itangura kubw'abajejwe ikibano. Abo bakaba batumyeko amanama mu gisagara cose kugira ngo barabe ko hari uwoba yabuze uwiwe. Amatohoza ya mbere y'igipolisi n'intwaro akaba avuga ko yoba yaranizwe kuko ico kiziga cari gifise inkovu. Ntiharamenyekana amazina n'ubwenegihugu bw'uwo yishwe na cane cane ko iyo kambi irimwo abarundi n'abanyekongo baharurwa ku bihumbi 110 vy'impunzi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nkaba nabagejeje ko nyene iyi nkuru iriko iravurwa kuri dosiye ya Bunyoni ivuga ko uwahora ari umwubatsi wiwe ariwe yitwa Kome Niyonsaba ndetse na Koloneli Desire Uwamahoro bakuwe mw'ibohero rikuru rya Gitega bakaba bajanywe ahandi hantu hataramenyekana kumwe n'ibintu vyabo vyose. Nkaba nabagejeje ko inkuru kandi ivuga ko mu ntara ya Rumonge hari umukuru w'umutumba yahagaritswe na buramatari. Nayo kandi nanakugejeje ko inkuru iriko irabeshuza ivuga ko hari ibarabara
ririko rirahita mu gihe abandi bavugaga ko nyene ritariko rirahita. Nayo kandi nkaba nsoreje kuri iyi nkuru ivuga ko mu gihugu ca Tanzania hari ikiziga c'umukenyezi akiri muto catowe kiriko kirononekara. Ngaha nyene akaba ariho nsoreje ano makuru. Ndakwifurije kugira umugoroba mwiza kumwe no kuroranirwa mu vyo uriko urarangura vyose uwo munsi.